Turabaramukije bakunzi ba Youth Media TV, abari mu groupe yacu ya WhatsApp, Facebook, YouTube, za Instagram n'ahandi. Turabaramukije, imigisha y'Imana ibane namwe. Uyu n'undi munsi tuboneyeho akaryo kugira tuganire kuri bina biriya bijanye n'amagara yacu. Nkaba nifuje yuko uno munsi tworabira hamwe cankwe twokwiga ku giterwa ca Aloe Vera. Aloe Vera ndibaza mwese murayizi, hari abayizi ku ngagari, donc biravana n'ahantu n'ingene bayita. Ni igiterwa mwese muzi kandi muzi neza yuko kivura, ariko benshi barashobora kuba bayoberwa neza na neza ibintu kiba kivura ingwara nyinshi cane gose, ariko muri izo turaza kuvugamwo ingwara nkeya nkuru nkuru. Rero iki giterwa ca Aloe Vera ni igiterwa muri kamere yaco kigizwe n'amazi, 99% kigizwe n'amazi, ariko gifise n'ubundi butunzi. Kiratunze ico bita ama acide folique, ama minerais, ama enzyme, ama acide gras, ama acide salicylique n'ibindi vyinshi, ama vitamine nka vitamine A, vitamine C, vitamine E, vitamine B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatatu, B ya kane, B ya gatandatu na B ya 12. Urumva yuko iki giterwa ari igiterwa kidasanzwe cane nko ku bintu vy'ama vitamine, kiratunze cane gose ama vitamine. Rero tutarandiriye canke tutabatebeje, tugomba turabire hamwe ingwara ya mbere iki giterwa Aloe Vera kivura. Mu bisanzwe iki giterwa ca Aloe Vera nko mu bihugu biteye imbere cane gose, ni igiterwa cifashishwa cane, mbese n'iyi miti myinshi ubona abazungu bakora mu mafarumasi, myinshi barifashisha igiterwa ca Aloe Vera. Igiterwa ca Aloe Vera ku ngwara canke ubugwayi coba kivura hariho gukura isumu mu mubiri. Mvuze rero isumu ntabwo mba mvuze ngo ishano, ahubwo nari kuvuga nk'ubumara mu mubiri, ntabwo ari ishano, bivanye n'ingene twebwe abantu twubatse n'ivyo tuza turafungura. Urasanga ari ubumara bumwe bumwe buza budusigara mu mubiri, ugasanga umuntu aguma agwaragurika, amagara yiwe akifata nabi, aguma abona ibintu bivyimba ku mubiri canke ku rukoba, kubera ko afise ubumara bwinshi mu mubiri, ariko atigera amenya ingene yobusohora, donc bwa bumara buguma bwigwizagwiza, ugasanga umuntu yarasinzikajwe n'ubumara bwinshi mu mubiri, nawe nyene kubwiwe atazi ngo biva kuki, bivanye n'imfungurwa dufungura za buri munsi. Nta muntu n'umwe ashobora kubura ubumara mu mubiri, ntikibaho, ariko hari abasanga bafise bwinshi cane gose, ugasanga buranabateza n'izindi ngorane mu mubiri. Mu gihe rero ibi nta nyenevyo uwari we wese yobikora kugira ngo aze aririnda ubwo bumara bwinshi mu mubiri. Rero wobikora gute kugira ngo ushobore gutunganya umuti wo kwirinda ubwo bumara mu mubiri? Genda urondere Aloe Vera cankwe ingagari, ukatire irya shami rimwe gusa. Biba vyiza mu gihe urondeye irya ngagari yakuze canke aloe yakuze, apana zirya zikiri ntonto. Vyinshi hakora zirya aloe zakuze, nizo usanga zifise ivyo vyunyunyu vyose bisabwa, n'ayo ma vitamine yose asabwa. Wirondere rero ukate ikibabi kimwe, biravana n'ingene kiba kingana, hama ugikatagura udupande duto duto, hama uce urondera na tangawizi irya y'iteke. Tangawizi ndazi mwese murayizi, urondere tangawizi y'iteke nayo uyirape yose, hama uce utora amazi bivanye na aloe washa ingene yaringana, ariko ikibabi kigereranye urashobora gufata iritiro imwe, nimba ari ikibabi kininiya ugafata iritiro zibiri, muri ico gihe uca ugira na tangawizi zibiri. Umuntu ashobora kuvuga ati reka nkore ibintu nzofata n'imisi 3,
mu gihe ubona yuko ufise nkaho kubibika nka firigo, hama ukarapa ukaca ubivanga ugaca ushira mw'iritiro imwe canke zibiri y'amazi bivanye n'ivyo wagize ingene bingana, ukabibiza, ukabireka bikabirana, hama bimaze kubira ugaca ubikura ku nkono canke ku ziko, ugaca ubitereka hasi. Mu gihe uba ari nk'umuntu ufise firigo, uca ubishira muri firigo bikabanza bigaca bigakonja kwanza bigakanya, hama umaze kubikura muri firigo